Cameraman, mwereke look. Iyi ni ntuzenya ni clip sha canke bimeze gute? Kugira nyene kwera gushona nivyo bimbeshejeho cyane gusumba umuziki kuko umuziki ndawukora sindawukora kubera amafaranga. Indirimbo ziriho sinovuga ngo iriho kubera sifise indirimbo imwe gusa yaheze. Ndafise indirimbo zirenga zibiri zaheze. Umva mwizo zibiri ndacariko ndaraba iyo nshobora guhera ko gusohora no kuvuga muri kumunani ndashobora gusohora indirimbo ya Free TV kandi n'ubu ryakosora cari banda wabuze ni Free TV ya okay. Kama fi umutima wanje neze gukuntu mbona ukangwa mu gituza ibigumbagumba bikanyuzura. Yes, what's up? It's your boy MC Breezo from +257. Ndagarutse kandi mwari munkumbuye ndabizi, so ndakwibutsa kwanza kugira subscribe, like na comment, ugire share, urungikira abandi bantu kugira ngo babone ibikorwa byacu turiko turabakorera, ibikorwa byacu turiko turagerageza guteza imbere umuziki w'u Burundi tushikane ku rundi rwego. Utire no musi imeze gute? Naje gutembera, please asha muraja kubona ibintu bishasha no musi, ibintu bishasha, umuntu mushasha, si mushasha kuri TV yacu ariko twatumaze gukorana nawe, ariko ni ibintu bishasha twamubonye ko nibaze ko muza kubibona. Yes, reka ndakuramutse bro. Ya safi sana mumeze neza. Fresh umeze neza na poa kabisa. Murabona cyane, muramuzi kandi musanzwe mumuzi. Ku bantu batakuzi kuko ndakuzi. Ni turi kumwe nani? Ni Wiz King 257 umuririmbyi w'umurundi ya. Ni Wiz King muramuzi. Ni Wiz King afise indirimbo nyinshi yakoze nyinshi kandi zigiye zitandukanye. Indirimbo yawe ngo sico manga ituza akapera tu kugira ngo babone bamenye uwo turi kumwe neza na neza. Sa ahubwo baje kuri channel bayirabe kugira banayimenya batayizi. Shaka gapera. Akapera tu jandirimbo iranye cha bro. Yeah. Neze gukuntu mbona ukanyitsa umukunzi kama fi umutima wanje neze gukuntu mbona ukangwa mu gituza ibigumbagumba bikanyuzura. Yeah. Yes, mwamaze kumva ko turi kumwe na Wiz King +257. Ndakwibutsa ko ugira subscribe kuri channel yacu no kuri channel ya Wiz King kugira ngo bandanye wironkera ibintu bishasha, umuziki mwiza, umuziki uryoshe. Uno musi rero navuze nti reka nje kuraba Wiz King ko nandi ndamukumbuye cyane. Twadukumburanye bro. Ya chimisi nyinshi bro. Bishasha rero. Ya bishasha nyene nyene bishasha nzi kuguma bihari nyene. None ndiko ndategura bishasha. Ega namaze kuyibona bro. Hindukira babone look. Cameraman, mwereke look. Iyi ni ntuzenya ni clip sha canke bimeze gute? Ya je nsanzwe nkunda guhindura amaroki mugabo kenshi look ziwanye ntizikunda kugenda uko nyene. Iyo ndinze mpindura look mba ngomba gukora akazi nyene kugira abakunzi b'umuziki wanje babone nyene ko nticaye. Ejo narakwandika imbwira ati je abanje ndi muri salon bariko barangirira neza umushatsi. Byari ibicanke? Ya byari binyene. Kubera ko ugira look mu mutwe utagira look ku bwangona. Kubwanga uneze fresh mani bara. Kubwanga unogira look ya gute? Ndabukure ko cyane. Bashobora kubukura ko cyangwa ukabuhinga bukamera nkuko wagize mu mutwe. Ni fresh. Yes, ni Wiz King ubona ko ari umuririmbyi yifashe neza kandi biboneka ko akanoti kahari sebo. Akanoti ahubwo turabayeho ku buntu bw'Imana gusa kandi turashima ubuzima turimo mugabo akanoti kuba kahari turi mu gisagara. Umuntu wese naho yoba ari umukene ategerezwa kubaho ku mafaranga kuko nivyo gunda kutabaho ku mahera. Ya gusa nyene numva turashima Imana. Wiz King nyuma y'umuziki kandi kazi afise akora Wiz King ko ndabona bro bitu bikari sana bro. Ebana wapi nibisanzwe nyene nivyo bindi nakubwira byo kwisumamo nyene ndafise kandi kazi nkora nyene ko gushona impuzu nsanzwe nambika abantu nyene mu bwo buryo.
akazi kawe ko gushona impuzu ukakabangikanya n'umuziki ubona bikorohera canke hariho intambamyi zihora zigushikira ukagira ukabura iki ukakora iki ugasanga nticakunze bigenda gute kuri Wizking? yaje birakunda gusa ahubwo biravana umwanya nyene gusumva sinoguma muri music cyane kandi sinoguma mu byo gushona cyane umva hose ndajayo kugira nyene kubera gushona nivyo bimbeshejeho cyane gusumba umuziki kuko umuziki ndawukora sindawukora kubera amafaranga ndawukora kubera ndawukunda kubera ndawukora kubera amafaranga mba narawuhevye mugabo kubera ndawukunda ndawukora kubera kakazi nyene sanzwe nkora umva no kuvuga niko kandihira umuziki Kingorongoro mwarakoranye indirimbo kandi indirimbo imeze neza iryoshe mbega n'uyihe mundi muririmbyi ko tuzobona igikorwa cyawe nawe na Wizking uyuhe muririmbyi? yaje novuga ko nafise nuzenye jewe sifise amaraso mabi ku baririmbyi b'abarundi ahubwo mbuze ikintu kimwe mbuze uburyo kugira ngo dushobore gukora nibyo igikorwa cyiza na muririmbyi wese nifuza ngaha mu Burundi kuko benshi turamaze kuyaga ibintu by'amakorabo ibintu nyene bisaba uburyo bwa cyane bwa video urumva rero utamaze nk'abandi ni benshi sino bavuga barabizi ko tumaze kuyaga kandi umunsi n'umunsi bazobona undi muririmbyi tuzokorana indirimbo. Wizking niwe muririmbyi akunda kuvugana nawe ari international ndavuga inyuma y'u Burundi hari undi muririmbyi nkora akunda kuvugana inyuma y'u Burundi hanze y'igihugu cy'u Burundi? Sinzi ari umuririmbyi twigeze kuba tuvugana nuko ntakunda izina rye yakunda kunsiga kuri umuririmbyi aririmba muri ya Moto Band gusa manuka gato imanura abazi bose manuka gato hari undi rira agomba gusana ntuzenye na Asiley Beka Boy twarakunda kuvugana mu miseze gusa sinzi ko yahinde ntuze contact ariko je nafite na nimero yiyo niwe twakunda kuyaga kenshi mugabandi abandi wapi abandi wapi mbega Wizking numva ko arimwo ikintu cya Wizkid kubera iki Wizkid utarondera contact yiwe kugira ngo zarazi umuziki ukorwa n'uburyo kandi bajya baririmbyi ntibaraba ngo ufise uburyo bungana iki ahubwo baraba ufise izina ringana gute kugira mukorane indirimbo kuvuga amaze kubona umaze gutravel cyane gukurira indege ugiye gukora umuziki akabona ntuzenye social media yakuntu imeze aravuga ati umuririmbyi twokorana ansavye collab mugabo nk'ubu uvuga ngo umurongo wa Wizkid ngo mukorane indirimbo deja mu Burundi je sinkunda kwiyemera keshi je nivuga ibyo nzi je mu Burundi abantu bose banzi gusa abanzi bose baranzi urumva rero icambere sindaba icamamare cyatari mu Burundi ndacari umuririmbyi akeneye support yo yanda cirondeza basi majambo make urumva kuvuga ngo ngende kuraba ngo Wizkid abantu yabari indi ntambwe uko ngani benshi mu Burundi mbere banakomeye bifuza Wizkid ariko ku murongo bitopfa kuborohe urumva mugabo ndafise indoto yo gukorana n'umuririmbyi ari international nk'abaririmbyi nk'abajya nyene urumva bande izokona. Yes uravuze ati abantu je ndashaka ko Burundi bumenya mu Burundi bose bamenye Wizking mbega niki kintu ugiye gukora kugira ngo bakumenye? Nugukora cyane nyine yaba bikunda tuba dusohoye indirimbo nka rimwe mu mezi abiri kugira ngo abantu tugume tuvibra umwanya wose kubera hajye maze gukora indirimbo kamara amezi nka6 tutarakora iyindi uri kurapotera kuko cyambere ntiwakoze indirimbo yabaye hiti hose umva mu gihe utakoze indirimbo hiti hose cyari ko ukora iyindi ndirimbo kugira ngo ariko nayo yoba hiti cyane mugabo utabigenjeje uko uri ko nyene ni bwa bukene nyene abantu baba barimwo nyene nawe ndiho muririmbye abari sabre gukora imwanya wose kugira ngo agume yereka abafanzi be ko ahari umva jewe icyo tuma nkora cyane kugira ntera imbere n'uburyo ugihindusa uburyo nzokora kandi je sindi muri competition n'umuntu n'umwe je nkora uko nshoboye nakubwiye ko umuziki ndawukora ko ndawukunda mari ku muziki je ntunze oya yes nabyumvise ibi nivyo tuba dushaka aravuze ko umuziki utamutunze kandi abana arabayeho kandi neza cyane reka duse nk'abagerageza kurangiza ikiganiro mugabo hariyo ikindi kintu je nashaka ko gira abakunzi b'umuziki twitege ryari ikintu gishasha kuri Wizking turagukumbuye bro
indirimbo ziriho sinovuga ngo iriho kubera sifise indirimbo imwe gusa yaheze ndafise indirimbo zirenga zibiri zaheze umva mwizo zibiri ndacariko ndaraba iyo nshobora guhera ko gusohora no kuvuga muri kumunani ndashobora gusohora indirimbo indirimbo kabisa izosohoka abakunzi b'umuziki wanje babe baragenda kuri Wizking 257 baragira subscribe kugira barindire ikintu gishasha ndetse no kuzindi mbuga ba following Wizking the best classic kuri Facebook na Wizking 257 kuri IG yanje ego yes abakunzi ba Free TV mwabonye bo twabazaniye kandi arashoboye umupeti sana yeba sinovuga ko adashoboye kubera ko ibintu byiza umuntu arabivuga kandi ibintu bibi umuntu akanabivuga kugira ngo bijya bibi baze babikosora yes ubu rero ndababwira nti bandanya mugira subscribe like na comment kuri channel yacu ya YouTube ni Free TV turabakunda cyane ariko akajambo kanyuma rero kuri Free TV ya Free TV kandi n'ubu ryakosora bacari banda wabuze ni Free TV ya okay urumva abakunzi ba Free TV mubandanye mugira subscribe kuri channel yabo hama n'abajene bitahuye bariko bakoresha impano zabo kugira bateze imbere umuziki w'u Burundi umva kandi umuziki ugitera imbere mwese ategezwa gukora ikintu abona ashobora twashoboye journalisme uri akaba ari umukameraman ariko naherutse uri ari mu journalist urumva mwese ifo kuba mushaka guteza imbere umuziki w'u Burundi tubashigikire mudushigikire hama kandi muze muraraba mukurikirana abarundi cyane kuko turiko turakora cyane yego yes yari MC Brizo kuri microphone behind camera ni koresha umwanya koresha time